Je indoto yanje nifuza yuko notera imbere apana ko nosubira inyuma mu maboost. Numwe mu bakobwa bahoze bakoresha ibiyayuramutwe, hama muri ivyo biyayuramutwe nk'ibifata nari meze nabi, nari mbayeho ubuzima bubi cane, nabaye mwibarabara kandi ntari bikwiye ko noba mwibarabara, ufise famille yifise, ariko nja muri ivyo biyayuramutwe kubera inshuti abagenzi nagize babinshiramwo, ndahura n'umuhungu tubisangira, ndavyara umwana wa mbere arapfa, ndasha kandi ndavyara undi mwana agira kabiri kuri papa wa mwana nyene, kuko twarabisangira twarafashanya kubirondera kuko bigurwa amahera menshi cyane, ariko mva ntivyanyoroheye kumuvyara kuko asimwa yo abavyeyi banje batamfashe ari gupfa. Je nkibifata vyarangira ingaruka mbi cyane, sinibuka kwikingira, twapfa kubikora uko nyene. Tumaze kubifataho ntitukashaka kwibuka ati ngo dufata ngo bakingirwa, kuko nabo bana bose nabavyaye mu buryo butaryoshe, mu buryo butameze neza, nibera no mwibarabara. Nk'abakobwa bafata ibiyayuramutwe nk'ubunye bashaka uriko urabifata, nta maregle ujamwo, benshi barabizi ababifata, nta maregle ujamwo. Je nka jewe nahejeje kuvyara umwana camara 4 ans nagiye mu maregle, ndafise naragize n'ama problème, ndagira amazi yo mu nda kubera boost, ndagira ibivyimba, meme n'ubu ndafise akavyimba, ariko biriko biragenda birahera. Hariho iyindi drogue yagurwa amahera menshi yitwa crack, yoyo igurwa nka 70,000. Kugira rero dushobore kuronka ayo mahera, papa w'umwana aragenda akiba, hama nanje nkasaba. Ku munsi twakoresha tuyabuze nyene, tumuvuga ati je ndabuze 50,000 ku munsi. Je urumva kugira nshobore kuva muri ivyo biyayuramutwe, narabonye yuko aho ndiko ndaja atari heza. Ndavuga ati none umwana wanje meme sinaho ndiko ndafata ibiyayuramutwe, papa si hari, mama ntituri kumwe, ntawe uri karamfasha, nzobaho gute? Canke umwana wanje azokura gutyo nyene? Naciye mfata decision, ndavuga ati je ubuye kare barantwara kwa muganga nkabisubiramwo, nako batagerageza nkabisubiramwo kuko sinari bwigere nifatira decision. Ariko je ku bwanje ndavuga ati je ndarushe, je ndagenda muhira, ndasaba imbabazi muhira, barangirira ikigongwe gushika n'ubu. Abo bajene bagifata ibiyayuramutwe, nibaza yuko batubafata ngo babatraumatize, babatware ngo mu mpimba, ngo bafate ku nguvu, ko si ikintu coroshe guheba atari we nyene yifatiye decision. Je nibaza yuko ahubwo abavyeyi bo bihagurukira bakabiyegereza, paravuga ngo bagiye kubafunga ngo ariko bagira umwana uramwiyegereza buhoro buhoro, ukamubwira ico kintu ko atari ciza, kandi ukamuha affection, ukamwereka yuko utamwanka, ariko ukamuhanura. Je indoto yanje nifuza yuko notera imbere apana ko nosubira inyuma mu maboost, notera imbere nkarondera utuntu nkora, nkidandariza, nkarera n'umwana wanje, nkabona ubuzima bwanje bwarahindutse gusumba ukondi. Nukuri nabisaba n'Imana.